parlementaire ico bigamwo gikomeye kwari kuraba aho ingorane ziva mu bihugu bitandukanye kw'isi. Ikintu bagiye gusanga rero kimeze nk'ico bahurira ko bose bagiye gusanga hari ikintu cyo gukumirana. Ikindi cagiye kuzamwo tababaranirana intolerance. Ugasanga ari ico kintu cyo kwiraba gituma abantu bose bashaka kugira ngo bashoboye gushikira ibi na biriya bashobore kuvyihariza noneho abandi nabo babakumire. Rero bibazo bituma bagiye gusanga yuko mu bihugu byinshi bituma haba umutekano muke, uwo mutekano muke rimwe na rimwe ugashikana no ku ntambara, hanyuma ubutunzi bw'ibihugu bitandukanye bugasubira inyuma nk'ibirenga abandi nabo ntibigire bavaho bari. Ico nico cari kibazo nyamukuru. Noneho nk'u Burundi kubera twebwe twaciyemo babwiye ko twashoboye gukora ibintu bijyanye n'amasezerano kandi n'ubundi twama duteza imbere mu kuyunganira mu mategeko n'amabwirizwa agenda atorwa agenda ajaho kugira ngo noneho kwa kumvikana kwa gufatana mu nda kwa kudakumirana twebwe muri rusangi turagerageza gukora uko dushoboye kugira ngo ico kintu cyo gushira ku munzane turaba ingene umwe wese ahahereye yoshobora gushikwa ko n'ingingo nziza zoshobora gutuma nawe yumva ko yorohewe mu gihugu. Ico twagiye guhereza ko rero nuko bavuze bati ibihugu iyo shira hamwe byose bagiye kuraba ingene boshobora gushiraho integuro y'ibwirizwa kugira ngo rize noneho ryigwe iryo bwirizwa rikaba rizoba ari ryo kugwanya ibyo bintu byo gukumirana mu buzima bwose bw'ibihugu. Ikibazo cy'ubwoko ngo nticari gikwiye kwisungwa by'ukuri mu gushingwa amabanga mu Burundi ngo kuko atashingiro gifise. Byavuzwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera mu nama yagiranye n'abajenama b'amakomine mu gisagara ca Bujumbura kuwa kabiri. Emmanuel Sinzohagera akaba yavuze ko ubwoko bwafashwe nk'urudandaza agasaba abarongozi gutandukanya amabanga yabo n'imiryango yabo canke amadini yabo. Ni inkuru tubaza Ahmad Masud Mugiraneza. Nkuko bimenyeshwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera ngo nta bwoko bwari bukwiye kuvugwa mu Burundi kuko nta shingiro na rimwe bufise ngo vyabaye nk'urudandazwa abarundi bamwe bakamisha mu gushikira inyungu zabo. Mu Burundi ugiye kuraba vy'ukuri nta bwoko dufise ubwoko bumwe gusa bw'abarundi nta bahutu nta batutsi nta batwa ni business nkuko ujyamwe bahabivuze none ko turi abatutsi abandi tukabahutu abandi bakaba batwa ururimi tuvuga n'uru hari umututsi avuga igitutsi hari umuto avuga igihutu aho hakurya Monsieur Lomera arabitse ugiye mu bashi bavuga igishi abarega bakavuga ikirega ababembe bakavuga ikibembe none mwebwe ko kutwita abahutu n'abatutsi n'abatwa indimi zacu ziri he. Akavuga ko mu myaka iza bazosaba abarundi bagatora babaserukira batisunze imigambwe bakisunga gusa ivyo bashoboye kandi mumenye yuko mu myaka iri imbere hazogera igihe hageze gutora uzosaba bazi baratora abantu baserukira abantu bataraje imbere n'imigambwe baraba abantu bashobora kuvugira abantu bashobora kudefanda abantu n'ibyo nayo ni ngorane usanga twinyegeza mu migambwe yigo bakadushira ku ntonde mugabo kugira ngo uzoserukire umwene gihugu wapi. Umukuru w'inama nkenguzamateka kavuga ko hari igikorwa basabwa n'ibwirizwa nshingiro bagiye kurangura ico naco kikaba ari kijanye no kubaza imirwi itandukanye y'abarundi ko vyoba bibereye ko ivy'ubwoko vyokurwa mu mabanga amwamwe y'igihugu. La constitution kuri article ya 289 itubwira ngo inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 kugira ngo isuzume nimba ibyo gukura ubwoko vyova mu bisata bimwe bimwe bigahagarara abantu bagakora ibyo bashoboye ntibagushire mu kibanza kubera ko baravye ubwoko bakaguha igikorwa kubera ko uri umurundi kandi urabishoboye point. Abantu bavuze ati reka bibandanye tuzovyandiko nyene bibandanye nika abarundi badesize ko bibandanye mugabo uri kuraraba vy'ukuri nimba dukeneye igihugu gitera imbere hari ibintu tukwiye gufuta mu mitwe tukubaka igihugu twasigiwe n'abasogokuruza bacu n'ahandi bizogora. Arangiza asaba indongozi zitandukanye kumenya gutandukanya amabanga bajejwe n'imiryango yabo yaba iy'amaraso canke iya politike. Kumenya gutandukanya ibanga utorewe n'umuryango wiwawe waba uw'amaraso waba wa politike yaba n'idini ry'iwawe ico ni ikintu gikomeye ku ndongozi. Umaze kutogwa cyangwa ukaja mu ibanga kanaka umenya yuko umurongozi ntavukana umurongozi ntagira idini umurongozi ntagira ubwoko ivyo bikunaniye
ukazobona yuko abuzotunganiriza ari umusangiye umuryango waba uw'amaraso canke wa politiki canke uzotunganiriza ari umusangiye idini gusa canke uzotunganiriza ari umusangiye intara ari umusangiye quartier cucaka utahe kuryama. Ivyo biganiro bikaba vyarangiye indongozi zaraho ziyemeje ko zigiye kugira ico zihinduye kugira ziserukire neza abenegihugu bazitoye. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwavuye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako, kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka, uzoja kugwara kwasha. Rero ikintu nohanura indongozi, ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabasoma, nagira ndababwire ko ijwi ry'abene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva, nk'uko bariko barahezagira Imana ihezagira. Amakuru twabateguriye kuri radio Nderagakura tuyabandanirize mu gisata c'indero. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yaragendeye ku muhinga maboko wa kabiri ikigo cy'umurimyi mworozi Wilbert Dusabe ahasanzwe akorera ibikorwa vyiwe ku mutumba Kibogoye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Umushikiranganje François Habyarimana kavuga ko yari yishikiye muri ico kigo mu ntumbero kumutera intege yongera arabo ku ico gikorwa cyo kigo cyofasha mu bijanye n'ubushakashatsi hamwe n'icy'ubushikiranganje arongoye bwo mufasha mu guteza imbere ibikorwa vyiwe. Akaba yavuze ko basanze ico kigo gifasha mu bijanye no kwiga kuko ngo hari abanyeshure basanzwe bahimenyerereza ibijanye n'ivyo bize mu ishure. Uno munsi twaje kugendera kino kigo co mu Kibogoye, dusanzwe mu vyo tujejwe turaba ibikorwa vy'ubushakashatsi. Rero twaravuganye n'uburongoye iki kigo yitwa Dusabe Wilbert, aratubwira yuko twoshobora kuza kugendera iki kigo ciwe kugira ngo turabe ingene akora, turabe ngira ngo nuko ico kigo ataco coshobora gufasha mu bijanye n'ubushakashatsi, eka mbere natwe turabe yuko nk'abajejwe ubushakashatsi pataco twoshobora kumufasha kugira ngo ico kigo ciwe gishobore gutera kije imbere. Twovuga mbere yuko asa n'uwatanguye kubikora guko twasanzeho abaza kwigiraho nubwo atashure, ariko twovuga yuko ari shure guko hari gihe umuntu yiga ivyo mu makaye ariko bigakenerwa yuko yiga gushira mu ngiro ivyo yize mwikaye. Iki kigo rero kirafasha abanyeshure mbere bahejeje amashure gushira mu ngiro bijya bize mwishure canke bijya bize mu makaye. Twashoboye rero kuhasanga abanyeshure mbere bahejeje amashure ariko baje gusubira kwiga kugira ngo bamenye koko ingene bashira mu ngiro ivyo bize. Murumva yuko ari kigo gisanzwe gisahiriza mu vy'inyigisho nubwo atari kigo cigisha, ariko kandi natwe yaciye ashobora kudutura ibibazo vy'ukungene ibintu akora vyoshobora gutera imbere n'ukuntu twomufasha kugira ngo ivyo akora bishobore kumenyekana, eka mbere ntihagire n'ushobora kuvyiyitirira kandi ariwe yabibiri yakuya. Aho rero murumva yuko ubushikiranganje twaje kugira ngo tumutere intege, eka mbere twazananye n'umuyobozi mukuru ajejwe ubushakashatsi n'ubuhinga kugira ngo mu vyo bakora bame bazi yuko iki kigo naco ari kigo co gukorana kugira ngo gitere kije imbere, eka mbere bikunze gishobore no gufasha mu nyigisho z'ubuhinga. Umugwi w'igihugu ujejwe inyigisho mu mashuri ya shingiro n'inyuma y'ishure shingiro kuri kurakora ibishoboka mu gusuzuma ko amadosiye y'abanyeshuri bazokora ikibazo ca leta examen d'etat ko akwije ibikenewe. Bivugwa n'urongoye uwo mugwi Serge Ndereyimana, ni mu gihe ngo hahora hibonekeza abanyeshure baba bafise amadosiye adakwije. Agahamagarira abayobozi b'amashure kwamana ntaje basuzuma ko amadosiye y'abanyeshure akwije ibisabwa kugira abanyeshure ntibagire ingorane. Rero igikorwa gitegekanijwe kuva muri kwa kane niho muri amezi atatu aheza wikoreshwa ry'amafaranga ico twita budget programme. Mugabo mu kurindira hari igikorwa cibanze twakoze ni kijanye no kwiheza amadosiye y'abanyeshure bari utwo kwita ba prefinaliste, ni kuvuga bari hasigaye umwaka umwe kugira ngo baheze, kuvuga nk'abari mu mwaka ugira kabiri w'inyigisho nyuma y'ishure shingiro canke abari mu mwaka wa gatatu inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro mu gice c'abigisha. Turiko rero turasuzuma kugira ngo twitunganye neza ujanye no mu mwaka uzokurikira. Mu ntumbero twifuza ko mu mwaka w'ibihumbi 2023/2024 tuzoba twaje kubona amadosiye ukuntu ameze y'abo banyeshuri duhejeje kuvuga, kugira ngo tuze dusabe ubushikiranganje bufate ingingo zibereye mbere yuko ikibazo ca leta kimwe twita examen d'etat gikorwa. Umugambi dufise nuko twifuza ko umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023
ushira 2004 ata munyeshuri n'umwe azorekurirwa gukora ikibazo ca leta examen d'etat igihe dossier yiwe itazoba yarasuzumwe kuko ntivyumvikana ko igikorwa ntikiduhereye ubu gishobora kuzogera muri ico gihe iyo dossier itaraboneka bizaba vyerekana ko uwo munyeshuri dossier yiwe ifise ingorane. Turasabye abayobozi nk'uko twama tubivuga ko bategerezwa kwitaho na ntaryo ikibazo kijanye nayo madosiye y'abanyeshuri kugira ngo ntibize bibere intambamyi mu misi zoza. Rero nk'uko twama tubivuga barose umunyeshure avuye ku yindi shure baca basaba umuyobozi yahora atwara uwo munyeshuri kugira ngo anyarukane iyo dossier hanyuma bayirabe ukuntu imeze basanze hari bitameze neza basanze yarivye nk'umwaka bace bakorana kugira ngo bamwirukane hakiri kare ntibize bitera ingorane mu nyuma. Mu ntara ya Karusi ngo ubuyobozi bw'indero bwaratanguye gutegura abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro bazokora ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kwiga mu gice c'inyuma y'ishure shingiro. Bimenyeshwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara Habyarimana Ferdinand akavuga ko mu makomine yose hakozwe ibibazo byo kwimenyereza hakaba hategekanijwe n'ikibazo ku rwego rw'intara mu kwezi kwa Ndamukiza. Agasaba impande zose kubandanya imyiteguro ngo kugira umwimbu uzobe mwiza muri ico kibazo. Tuza twaratanguriye imyiteguro turanabona mbere yuko baza bari ku kivi abegwani ibibazo kijanye n'abanyeshure bazoja mu mashuri nyuma y'ishuri shingiro. Ivyo rero tubibonera mu kuntu twabonye ivyigwa biriko bigenda neza tukaba twabibonye mu ngendo twateguye mu makomine yose. Twasanze rero intonde z'ivyigwa zigeze kure ibibazo vyo kumenyereza abanyeshure hari utubazo tumaze gutangwa haba ku rwego rw'amakomine yose aho twaciye twasanze utubazo tumaze gutangwa aho bataraza kudutanga naho bari ku kivi muri iyi minsi bamwe batanguye abandi bimeje gusozera. Hanyuma no ku rwego rw'intara tuza twaraheje gutunganya ikibazo kimenyereza abana umwaka w'icenda. Ico kibazo tukaba tuzogikoresha mu kwezi kwa kane mu matariki yahagutse cane naho muravye aho tugeze murabona ko atari kera cane. Mu bisanzwe umwimbo uva mu bikorwa hanyuma Imana ndigahezagira ibikorwa turi ku kivi kuko turavye ibikorwa turiko turakora n'ivyo twimirije kurangura mu ntumbero yo kwitegurira neza iki kibazo c'abanyeshuri umwaka w'icenda. Turizigira yuko dukoze twese tugakoresha inguvu twamana turizigira yuko n'ubundi tuzoronka ikibanza ciza cane. Turafadikanya kugira ngo dushike ku uwo mwimbu. Nkavuga nti kubigisha ubwa mbere ni ukubakeza tubashimira ko tubona ko bari ku kivi tukabandanya tubasaba kugira utwigoro bagakora no mu misi itari y'akazi kugira ngo by'ukuri intonde z'ivyigwa zirangire ku bavyeyi nabo tubandanya tubasaba yuko boba hafi abana haba mu mpanuro haba no mu gukurikirana abana kugira ngo by'ukuri babone yuko bariko basubira mu byo bigishijwe mu ntumbero yo kwitegurira neza ikibazo c'abana b'umwaka w'icenda kugira ngo by'ukuri baze baronke umwimbu ushimishije. Inkuru ya nyuma y'ano makuru tuyikure mu ntara ya Muramvya aho ngo imvura yaguye ku munsi wa mbere yononye ibitari bike harimo ibitabo ibisenge by'amashuri hamwe n'amabati yagurutse ku ishure rya Lycée Communal Shombo ni muri zone Shombo komine n'intara ya Muramvya. Abakorera kuri iryo shure bagasaba bagira neza kubagarukirako kuko ngo atagikozwe hari izindi nyubako zishobora kononekara aho mu imvura yosubira kugwa ngirimwe umuyaga. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Eri Irumva. Iryo shure riri ku mutumba wa Ruhinga biboneka ko imvura yaguye ku munsi wa mbere nk'igihe cy'isaha 9 z'umurango yononye ibitari bike. Igihe twashika mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu twasanze ibirase bishika kuri 2 harimo n'ibiro by'umuyobozi vyarononekaye. Umwe mu bigisha twasanze amenyesha ivyononekaye agashima ko mu ntwaro musitanteri yashitse kuri uyu wa kabiri kugira amenye ivyononekaye. Hari mu masaha ya 9 z'umurango niho haza imvura y'igihuhusi hanyuma iraheza iragurura amazu atari make ngaha aye amo salle de professeur murabona yuko yagurutse amabati yose aravako. Iruhande y'iyo yagurutse hari amashure abiri akurikira ibiro by'ubuyobozi nayo nyene murabona yuko yahaswe kuguruka. Hariho impapuro ziriko amanota y'abanyeshure n'ibindi bikabo bitandukanye byo myaka iheze vyaranyagiwe. Hariho ivyo twashoboye kwegeranya n'ibindi tutashoboye. Kuri uyu wa gatatu naho mu karuhuko abashinga amateka barimwo umushinga amateka nimubona Jean Claude yagendeye iryo shure amaze kubona ivyononekaye akaba yaciye abemerera amabati 30 kugira afashe mu gusakara. Abigisha bo kuri iryo shure barashima iyo ntererano bagasaba ariko ko nabandi bagira neza bofasha kuko ivyononekaye ari vyinshi. Ubundi nawe atwemereye kudufata mu mugongo ni nyakubahwa umushinga amateka avuka muri no zone nyene
atwemereye amabati ashika 30 yo gusanura iyi nyubako yagurutse yose. Muri ayo mashure atagurutse muga yabaye yamaze kuzamuka ngo ashobora kuguruka umwanya n'umwanya, turabona yuko hakiri ingorane. Hariho inkingi zihari zaje yafashe, arakeneye yuko hoboneka abo dufata mu mugongo kugira ngo izo nkingi zubakwe mu bikoresho bikomeye. Mwamenya ko hamwe atocokugwa vuba imvura isubiye kugwa irimwo umuyaga mwinshi ishobora konona ibitari bike. Mu ntara ya Muramvya, Eri Irumva, Radio Nderagakura. Ku isaha imwe iburi minota 16 amakuru twari twabateguriye aha hagarukiye. Ndakengurukiye mu maduteze yompi, nkakengurukira Jirana Karutimana imanga bw'ivyuma, kuri mikoro ya David Rakoze. Mugira umusi mwiza.